bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu gitabo ca Zaburi ya 30 umurongo wa 3. Zaburi igice ca 30 umurongo wa 3 handitse ngo: Uhoraho waduganye ubugingo bwanje ubukura ikuzimu, wankijije urupfu ngo noye kumanuka nkaja muri rwagobo. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mwe muri ko muradukurikira muri benshi canke udukurikira uri wenyene, nkundira ndakubare ngo hari Imana igukiza rwagobo. Simvuze ngo Imana igukiza ubwobo, igukiza rwagobo. Niko Dawidi yavyanditse ngaha. Ntibavuga ubwobo bw'arigo, ntibavuga izina ryago, ntibavuga ikibanza cago. Ni rwagobo, ni wewe nyene uruzi. Mukundwa, urazi ubwobo bari baguteza, urazi ubwobo rw'ivyago, urazi ubwobo rutandukanye. Dawidi araruzi, Yosefu araruzi ubwo bene wabo bamutayemo, nawe uraruzi. Urashaka ko ari ubwobo bw'urupfu, urashaka ko ari ubwobo rw'ivyago, urashaka ko ari ubwobo rw'ingorane nyinshi utabona imbere n'inyuma, ubwobo rw'ibigorane, ubwobo rw'amadeni adahera, ubwobo rw'amasanganya mu muryango, ubwobo rw'umwiza w'ibintu bibi gusa umwasi yakora. Uhoraho yakije Dawidi, nawe yagiye agutabara, n'ubu arashoboye kurugukiza. Urwobo rubi wagomba ugwemo rw'ingingo mbi wagira ufate canke wafashemo akagukuramo, uragwibuka ingene yarugukuyemo. Imana ishimwe ikarugukuramo utarasinzikara. Muri Bibiliya y'Ikirundi iryo jambo ngo rwagobo rigaruka incuro 38. Ni ukuvuga ngo hariho ugwi wawe, hari ugwa wa wundi n'abandi bagushingiye, n'abandi wabonye, n'abandi wafashije, n'abandi bagufashije. Ubwo bwo ari bwo bwose Uhoraho niwe yabikoze, Uhoraho niwe yagutabaye, Uhoraho niwe aragutabara. Iyo uvyibutse nk'uko ugafata umwanya wo gushima nka Dawidi, ivyo biduza ukwizera kwawe, bikaguhinda intsinzi, bikaguha ishimwe, bikakuduza mu guhimbaza. Iyi Zaburi ya 30 itangura ivuga ngo Uhoraho ndaguhimbaza kuko wankuye hasi, ntukunde ko abansi banje banyitamba hejuru. Ku murongo wa 4 akavuga ngo muririmbire Uhoraho ishimwe, yemwe bakunzi biwe, mushime izina ryiwe ryera. Kuko uburake bwiwe ari ubw'akanya isase, ariko ubuntu bwiwe bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. Ukurira korarira umuntu mu ijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Uyu ni wa wundi yakize rwagobo, niwe avuga ngo impundu ziravuga naho habaho igihe c'umwiza. Igihe co mu gobo ni igihe c'umwiza. Uhoraho yarabikoze. Ufata akanya ko kumushima nka Dawidi, nk'umwami Dawidi. Ibi biduza ukwizera kwawe. Imana ishimwe cyane. Kuko Uhoraho yabikoze canke abikora kubw'ubuntu bwiwe bwamaho, abikora kubw'imbabazi ziwe. Yobu igitabo ca Yobu igice ca 33 umurongo wa 24 handitswe ngo niho amugirira imbabazi ati murekure yoye kumanuka ngo aje muri rwagobo, mbonye ikimucungura. Imana ishimwe cyane. Imbabazi ziyo zituma dukira rwagobo, akadukiza rwagobo. Ariko kandi ku murongo wa 2 w'Izaburi ya 30 haravuga ngo Uhoraho Mana yanje naragutakambiye urankiza. Aragukiza rwagobo kuko wamutakambiye. Ntureke gusenga naho vyoteba, aragukiza kuko yigeze kugukiza. N'uwo aragukiza yabikoreye abandi, nawe arashobora kubigukorera kuko adatoranya abantu ku butoni. Arabikora mu buryo bw'ibanga, hariho abatabimenya ko abikize. Arabikora mu buryo bw'umugaragaro, bikamenyekana nk'uko ibya Yosefu vyanditswe. Yosefu ngo yatawe mu gobo, hanyuma arasubira rukugwamo. Abamutaye mu gobo nibo nyene baciye bamukuramo. Nuvuga ngo Imana yashaka gukoresha ari we wese, yashaka gukoresha abantu beza, yashaka no gukoresha abantu babi. Iracashoboye kubikora, irashaka gukoresha icyo cyose n'uwo ari we wese. Mukundwa, ureme umenye ngo Imana iragukiza rwagobo, irabishoboye. Nkundira meze mvuga ngo igukize ubwobo bw'umutima wawe. Yobu 33 aravuga cyane rwagobo, aravuga inshuro nyinshi, aravuga inshuro zishika nka 6. Avuga ngo rwagobo
Yobu 33:18 haravuga ngo umutima wiwe iwukiza rwa rwobo n'ubugingo bwiwe ngo ntibwicwe n'inkota. Sinzi, hariho ubwobo rw'ingwara, ubwobo rufata umubiri, ubwobo rufata ibintu, muga hariho ubwobo rubi rw'umutima. Imana igukize urwobo umutima wojamo, rwa rwobo niwo uruzi umutima uri kurajamo. Imana irugukize, Imana igutabare naho rutaboneka. Imana iracashoboye, yakijije abakera, yakijije abubu, nawe irashaka kugukiza ukinjira mu murwi w'abashinga intahe nguhoraho yankijije kumanuka muri rwa rwobo. Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo, ishimwe no kubwaho duteze amatwi kandi ukabisangiza abandi, uragakira rwa rwobo mu izina rya Yesu. Amen kandi amen.